Karibu cane kuri YouTube kuri ino shene nashaka turabire hamwe kungene ushobora gushira amafoto yawe kuri Google Photo ukoresheje imashini. Kuko urashobora gufuza amafoto menshi mu mashini ukaba ushaka kuyashirako, reka ndabereke ukungene bishoboka. Icambere wugurura Google Chrome, ukandika Google Photo, ugaca urabona sign in, okay. Ugaca ufyonda ngaho ka plus, ugaca ugira par exemple importer les photos, ndashobora gutora amafoto yanje ngaha ntore izi zibiri, nca ngira open, baca bambaza nimba nshaka kuzigumiza muri karite original canke ko nshaka kuzigira zibe compresse, reka ngire original, ngire continue, aha zizoba ziriko zirajako. Co kimwe n'ama document, ibintu vyose ushobora kubika, aha ziriko zirajako. Aha bigutuma kugira ngo n'igihe cose ntuzosange wazitaye. Ziriko zirajako, okay, zamaze kujako. Ngiye kuraba muri photo nca mbona za foto zanje zagiyeko ari zibiri. Ndashobora kucrea album yazo, album ngaca ndayita agahude, ngaca ngira add photo, ngaca ntora za zindi nyene ko ari zibiri, ngaca ngira done. Aha bica bimfasha kugira ngo nze ndazikategoriza amafoto yanje. Merci beaucoup kubona mwakurikiranye video.